Kaze mwese muriko muratwihweza kuri Dunda Entertainment. Dunda Entertainment ni televiziyo iri alinye, ni televiziyo usanga kuri YouTube, urayisanga kuri Facebook, urayisanga kuri X. Rero kaze mwese cane cane ku bantu bakunda gukoresha YouTube. Muri kumwe na Ndikuriyo Merance. Twongeye kubaramutsa mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment. Dunda Entertainment ni televiziyo rero isanzwe ikurikiza umurongo uvuga guhinduka, kugwaruka muri rusangi, ivyo bita mu gifaransa changement de mentalité pour la jeunesse. Sinovuga la jeunesse burundeze gusa, ahubwo sinovuga yuko ari ugwaruka rw'abarundi gusa, ahubwo novuga yuko ari ugwaruka rw'abanyafrika muri rusangi, cyane cyane abarundi aho mperereye. Uno musi turiko turaza kuri iki kibazo muriko muraraba. Iki kibazo namwebwe murakibona tugitangura ibi bintu vy'amazi n'ibi bintu vy'amaji. Sinzi aho mwatanguye kubonera amazi ari mu macupa ya plastique. Ico gihe amacupa ya plastique yatangujwe n'ishirahamwe rya Kinju. Iryo shirahamwe rya Kinju rero ryaramaze imisi ritanga amazi. Muraribona icupa ryanditseko Kinju. Iryo cupa rero murihangana, ndi mwibarabara kuko murumva yuko ndiko ndaca ahatari hake kugira ngo nshobore kubabwira intumbero y'ikiganiro. Nariko ndavuga ivyerekeranye n'icupa rya Kinju. Mu nyuma uko imyaka igenda irahaca, nuko mubona yuko hahavuye haza ayandi macupa. Hariho icupa rya Kandi, hakaba icupa rya Bersaver, hakaba n'ayandi macupa ubu mumaze kuba mubona atari make. Hariyongera ko n'ayandi macupa ya za Fungus, haraza ko ayandi macupa ya za Raha Tangawizi. Muramaze kubona yuko hamaze kuba izindi zitwa za Savanana yivuze, harabamwo ibi vya Energy, harabamwo n'andi macupa menshi ntashoboye gusobanura. Rero mugenda mubona ari ngaha mu Burundi. Muramaze kubona n'izindi za Niko n'izindi. Rero ico nshaka kuvuga muca mukibona nk'uko muriko murabona hano kuri ano masanamu. Aya macupa rero mukaba muzi yuko asanzwe ashigwamwo inzoga. Izo nzoga ntonto zimwe ugasanga zigurwa menshi ni 350, make ni 2,000 canke 1,500. Hakabamwo n'ayandi macupa y'amata, ibi vya Natura canke ibi vyandi mata za Go Fresh. Urumva n'ubwoko bwishi bugoye gushira ku murongo. Rero nkuko mubibona ku mabutike, aya ma plastique ari mu bice ivyo ari byo byose bigize igihugu c'u Burundi. Ariyo mpamvu mubona yuko ano ma plastique agenda usanga ari mwibarabara bidasanzwe, ugasanga ari mu makanivo, ugasanga ahantu basanzwe badandariza uwari we wese aranwa agaca ataho nyene. Mugabo meri ya Bujumbura yari yaregeranije ibitari bike mu gushira amapubere publique ku mabarabara, naho bagira amapubere mato mato. Muramaze kubona aho bayashize yuko ashobora kuba yuzura.
hanyuma turetse n'ayo maparasitike muramaze kubona iyo hariho amacupa asanzwe ameneka nayo nyene asanzwe nayo nyene mubona ariko arayerera mu ibarabara mugabo aya nayo nta kibazo kirekire atera. Ibitera ikibazo murabizi yuko ano maparasitike naho woyizika mu kuzimu yuko ishobora kumara imyaka n'iyindi itabora, ni ukuvuga ntibibora mu ivu. Ariyo mpamvu leta y'u Burundi yigeze gufata inshingano z'uko bagiye gukora ubushashi bubora aribwo bw'ubu mubona dusanzwe ubu dukoresha dusumiramwo ubu bushashi bwa Itracom, sinzi ko menga ari Itracom rero irakora ubushashi, sinzi ayandi mashirahamwe akora ubushashi canke ama envelope yandi harimwo n'ama envelope sac. Ni ukuvuga ibintu bitari bike vyahora bitekerwa muri ayo mashashi ubu babishira muri ayo yandi mashashi. Rero leta yari yafashe izo nshingano yuko ibi bikinju bigenda biyerera mu makanivo, murazi iyo imvura iguye yuko ibi vyose biruhukira mu nzuzi nini nini, za nzuzi nini nini nazo zigaca zibijana mu nzuzi nini nini nko mu kiyaga ca Tanganyika. Muramaze kuba mubibona cane cane ku kiraro, kiriya kiraro cepfo ca Ntahangwa y'epfo rero niriya yegereye kwitanganyika hariya kuri Brarudi. Muramaze kubona yuko ibi bintu bigenda bikisitoka ahantu mu makanivo canke mu nzuzi ntonto canke nini nini, hapfa kuba hariho ikintu cabizibiye gusa, nayo ubundi biraheza bigaca biruhukira mu Itanganyika hariya indani. Ica mbere mwomenya muri ibi bintu bidukikije, mumenye yuko iyo bigiye mu ivu ntibiba rikimeze, hanyuma iyo bigiye mu mazi naho birazana ibintu vy'amaproduit chimique, kuko murabizi yuko ibi bicupa biba bikozwe mu bundi buryo bw'amaproduit chimique. Kandi mukaba muzi yuko Tanganyika, ndakubwira mwe muri Bujumbura, Tanganyika yuko idufitiye akamaro kanini. Icya mbere harimwo amafi, icya kabiri harimwo amazi tunywa. Murabizi yuko isoko rinini rya Regideso ry'amazi riva muri Tanganyika, hanyuma ayandi masoko nayo n'amasoko ava mu misozi, ayo nayo aba ari makeya ugereranije n'amasoko dukura muri Tanganyika. Niyo mpamvu muze mufate ibi bintu muvyiyumvire, impamvu ino generasiyo yacu murabizi ko ari generasiyo Z. Generasiyo Z nk'uko twagize ubushakashatsi kuri Google search canke ibi vya Wikipedia, twagiye dusanga yuko numva rero nobabwira ibintu byinshi bitari bike. Rero twariko turababwira ku vyerekeranye nuko Tanganyika isanzwe itunze abantu nka twese dutunzwe na Tanganyika. Niko ndababwira, murabizi yuko ubu turi muri generasiyo ya Gen Z. Muri ino generasiyo twararondeye amarecherche, turaraba muri Google, Wikipedia canke Amazon, twasanze generasiyo Z itangura muri 1990 kuduga. Hari abakubwira ko yatanguye 2000, rego nta kibazo nimba uvuga yuko generasiyo Z yatanguye muri 2000, ariko ubu tugeze mu yindi generasiyo ariko turacayita Z. Murashobora kuja kuraba amagenerasiyo ingene yagiye aratangura canke periode kare twari muri periode industrielle n'ibindi, mugabo ubu turi muri periode novuga gutega basha, periode irimwo ibi vy'amantuze vy'amahezo. Sinzi ingene noyivuga, nayo nyene ndayirondeye neza twoyibabwira. Izi periode rero tugezemo za AI, kiriya gihe rero ca 1990 AI ntiyari bwaboneke n'ibindi, niyo generasiyo rero twarimo. Inyuma yaho nta bintu vy'ingwara
nka kanseri, ibi bintu by'umutima, ama hypertension twabona cyane. Rero mumaze kubona ntuzeye iyi development y'ama industry, abantu baciye batangura kuza barakoresha ibi bintu rero biciye mu ma alimentation n'ibindi. Nko mu Burundi murabizi ko twakoresha ibyo kurya kama, ibijumbu, imyumbati n'ibindi. Mugubu abarambiwe no guteka bashobora kubikura muri alimentation bakaja kubifungura. Kandi kenshi muramaze kumva yuko ico bita les français, za piko n'ibindi, hariho igihe bakunda gusanga yuko amata ava mu Bufaransa, hariho n'igihe bayashiramwo ayandi ma produit yankiriza ubuzima bw'abantu. Icyambere muzomenye yuko ibintu byose badushirira muri alimentation nka bleban n'ibindi, nano mata murumva yuko hariho igihe uyamenyereje umwana bitaba ari vyiza, biba bisaba yuko mushobora kumuha amata y'inka. Rero mwumve yuko ibi bikinju rero arivyo twari tugezeko. Mwumve yuko ibi bikinju vyankiriza ubuzima bw'umuntu. Ico dutumirira abantu nuko bino bikinju rero muheza mukaza murabishira muri pubere ishoboka, kuko barabigirira recyclage, bakabikoramwo intebe n'ibindi bintu. Rero turatumirira abantu bose gukurikirana Dunda Entertainment TV, hanyuma mukagira sabone, mukamenya yuko ama plastique atera ikibazo. Umuntu muzobona rero ataye plastique mwibarabara nukumufata, hanyuma tukamuhereza ubuyobozi bukamugirira akantu, kuko ntivyumvikana ingene umuntu ashobora kugira satisfaction akisatisfeza, yanyoye amazi, yanyoye nguvu, yanyoye kinju, yanyoye amata natira, yanyoye naya yandi yaurte, agace yakira ico giplastike akagita mwibarabara. Muce mumva rero yuko bifise uburemere budasanzwe. Rero umunsi umwe tuzotumira umushikiranganji ajejwe ibidukikije, nawe tumubaze ingene vyogenda. Ikaze rero mwese kuri Dunda Entertainment. Mwari muzi yuko hariho application yitwa Xpaging International. Iyi application iraheza igakora nka YouTube, igakora nka Facebook, igakora nka TikTok, ikongera igakora nka WhatsApp, ikongera igakora nka Facebook. Rero urayitereshaja ukayishira muri telefone yawe, hanyuma ugacurondera abantu, ugatumira abandi baza kuyikoreramwo, hanyuma mugaheza mukiganirira neza. Akabijya rero kahari muri ino myaka turimwo, iyo application nyene iriko irarondera aba actionnaire. Mu actionnaire n'umuntu ashora umutahe wiwe mu kintu, haba ari a long terme, haba ari a court terme. No kuvuga ico kintu kimaze gukwiza ama norme bagisaba, hanyuma baraheza bagaca baronka ivyitwa daily income, bakaronka inyungu yo ku munsi, kuko abo bita aba users bakomeza bakoresha iyo application, hanyuma namwe inyungu yayo ikagumiza buri munsi. Kaze rero mwese kuri Dunda Entertainment. Uzoshaka kuza muri Xpaging International, imiryango iruguruye. Dukorera muri ville, muri Excellence House uri muri centre ville. Urazi yuko Excellence House iri iruhande ya poste siège, ucuraba ku ruhande rwo hepfo. Turi muri etage ya gatatu, inimero 14. Ikaze mwese kuri Dunda Entertainment. Mwari kumwe na ndi kuri yo Merance. Bye bye.